Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku murongo migufi ku metero 25-31 na metero 41, naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri www.radio.voa.com. Maramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo nyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Kabahaye ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki 15 ukwezi k'umunani umwaka wa 2020. Turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwe n'ikiganiro iwanyu mu ntara, hanyuma guhera saa 12 turabashikiriza ikiganiro c'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, Uburundi buriko bwitegurira gusaba Ububirigi n'Ubudagi inshumbusho yo gusanasana imvune zose n'ingaruka zatewe n'imyaka ivyo bihugu byamaze bibukolonije. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Diane Nini Nahazo. Amakuru y'Ijwi rya Amerika ryahawe n'umwe mu bakorera inama nkenguzamateka y'u Burundi iriko iraheraheza ikiringo cayo, ariko ntashime ko amazina yiwe atangazwa. Yemeza ko ivyo mugambi vyavugiwe mu nama yabereye Igitega ku mugwa mukuru wa politiki itariki imwe y'uku kwezi. Ni inama yahuje abakenguzamateka bahejeje ikiringo cabo, bashasha bataratangura icabo, abashinga amateka bashasha, abagize umurwi ujeje kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Sever mu mfunyapfunyo, indongozi z'amadini n'abanonosoye ivyakahise. Isoko ryacu ryatubwiye ko muri rusangi Uburundi buzosaba Ububirigi n'Ubudagi amamiliyaridi n'imiburiburi 43 y'amadolari ya Amerika. Majambo yiwe mu kiganiro twagiranye yatubwiye ati ndugure twamugina. Ububirigi ahanini bubwirizwa kuriha ingaruka zatewe n'inzanko zifatiye ku moko zifise imizi mu bukoroni bwabwo. Ubudagi nabwo tuzobusaba ko budushumbusha dufatiye ku nka 424 umwami Mwezi Gisabo yatanze nk'amande mu 1993. Hari gihe uruhande rw'umwami rumaze gutsindwa intambara yaruhuza n'ingabo z'Ubudagi, gutyo umwami akagondozwa yemera ya masezerano y'ikiganda abanje kuriha iyo hadabu. Abahinga mu by'ubutunzi bazoduharurira agaciro izo nka ubuzira zifise kuva ku rushato gushika ku mahembe. Ndugaye twamugina. Ikete ririmo dosiye Burundi butegekanya kurungikira Ububirigi n'Ubudagi nk'uko yandi makuru dukesha umwe mu bategetsi bo mu biro by'umukuru w'igihugu avyemeza, riri mu minwe y'umukuru w'inama nkenguzamateka Reverien Ndikuriyo, arindiriye kubisikanya na mushasha azomusubirira. Amakuru ataremezwa n'impande zose vyega avuga ko kandi ko Ubudagi bushobora kuba bwaramaze gutangura imishikirano n'Uburundi, kuko hoba hari n'umurwi w'abarundi bagiye Berlin ku mugwa mukuru w'Ubudagi muri kahise ka vuba ku vy'ico kibazo. Hagati aho muri dosiye bitegekanije ko irungikirwa vuba Ubudagi n'Ububirigi, leta y'u Burundi isaba ko ivyo bihugu bisubiza bidatevye ibikoresho ndangamuco vyatwaye, vyaba ivyavuye mu mazu ndangamico n'ahandi. Bimwe muri ivyo bikoresho isoko ryacu mu nama nkenguzamateka ryabandanije ritubwira ko biri mu mazu ndangamico y'ivyo bihugu, ariko na cane cane ivyinshi biri mu Bubirigi. Dosiye y'u Burundi busaba ibihugu vyabukolonije gushumbushwa sinshasha. Mu 2018 hari umurwi wari warashizweho ngo wiga ico kibazo, gusa kuri no ncuro ino dosiye ivyukiye rimwe n'iya Kongo nayo iri kwisaba inshumbusho. Ku ruhande rwa Kongo bo batanguye kwisaba Ububirigi mu kwezi kwa gatandatu no mwaka, umwami w'ico gihugu amaze kuvuga ku mugaragaro ko yicuza ubukoroni igihugu ciwe cagize muri Kongo. Ububirigi aha tuributsa ko buheruka gushinga umurwi uzokwiga ku ngaruka ubukoroni bwabwo bwagize mu karere k'ibiyaga bigari. Mu bagize uwo murwi harimo Umurundi ariwe Musenyeri Jean Louis Nahimana yahoze atwara umurwi ujeje ukuri no kunywanisha mu Burundi Sever mu mfunyapfunyo. Harimo kandi n'umunyarwandakazi Laure Uwase, igenwa ryiwe ritanejereje u Rwanda rumwagiriza gupfuvya jenoside yakorewe Abatutsi. Hambavu y'ubukoroni, Uburundi hari kindi bwagiriza Ububirigi kuba bwoba bwaragize uruhara mu mvururu zatanguye mu 2015 Perezida Pierre Nkurunziza amaze kwitora izindi manda. Kuva ico gihe ubutegetsi bwa Gitega ntiburasubira kurabargiza ico gihugu cari mu vyahoze kibushigikira mu migambi y'iterambere itandukanye, harimo n'iyaciye ihagarara. Urakoze Diane. Tukiri mu Burundi, impunzi za mbere z'abarundi bahungiye mu Rwanda bazotangura gutahukanwa itariki 27 z'uku kwezi k'umunani. Iyi ni imwe mu ngingo zafashwe
n'inama nyabutatu yahuje Burundi, u Rwanda na HCR ku munsi wa kane. Mu kiganiro n'ijwi rya Amerika, Elise Vilechalan amenyesha ko iyo nama nyabutatu yahuje abaserukira Burundi, u Rwanda rwakiriye izo mpunzi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu HCR bibitaho. Yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video conference kubera ikiza c'umugera wa corona kitorohereza ingendo. Hemejwe ko igice ca mbere c'abifuza gutaha ku gushaka kwabo kizotahukanwa itariki 27 z'uku kwezi. HCR ivuga ko izo mpande zose zihaye indwi zibiri kugira zitegurira ico gikorwa, ibona ko kitoroshe. Umuvugizi wa HCR avuga ko ari ingingo yumvikanywe ko n'impande zose, gusa yemeza ko hazotahukanwa impunzi zovyisabira ku giti cazo kiretse kwandikira hamwe u Rwanda, n'igihe hari abari bishize hamwe barenga 600 bo mw'ikambi ya Mahama basaba gutahukanwa. Ku ruhande rwayo, leta y'u Burundi imenyesha ko yiteguriye kwakira impunzi z'abarundi ziri mu guhunguka ziva mu Rwanda. Mw'itangazo ubushikiranganji bw'umutekano, iterambere ry'amakomine n'intwaro yo hagati bwasohoye ejo kuwa gatanu ku mugoroba buvuga ko abazotaha bazoshikira mu ikambi y'agateganyo ya Songore mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu. Bwasomwe na Pierre Nkurikiye, umuvugizi w'ubwo bushikiranganji. Ni kambi ishobora kwakira impunzi nyinshi zishika ku gihumbi, ariko kubera iki kiza ca coronavirus bazogabanya hamwe kwakira nk'abashika ku 500. Ariko uruhande rw'u Burundi rwaramenyesheje yuko nubwo boza ari benshi barenga abo rufise ahandi rushobora guca rubakirira ata kibazo. Ikindi naco twumvikanye nuko babaye benshi cyane bashobora no kuzokwakirwa inshuro kabiri mu ndwi nk'uko biriko biraba ku mpunzi ziva mu gihugu ca Tanzania. Twumvikanye rero yuko wa mbere uzokwakirwa ku itariki 27 z'uku kwezi nyene k'umunani, no kuvuga mu ndwi zibiri ziza. HCR yo igisata co mu Rwanda no kuca babandika n'ingoga bose bariko baravyifuza. HCR yino mu Burundi ifatanyije n'u Burundi baca bategura neza bagasubiramwo iyo aho bazoshikira n'ivyo bazoshika bafashisha vyose kugira ngo ico gikorwa giheze kigende neza. Kumwe nayo bizogenda neza na neza, imodoka zo mu Rwanda zivuye mu Rwanda zizozana izo mpunzi n'ivyazo vyose amazishike ku mupaka w'Urundi n'u Rwanda. Zishitse ku mupaka zice zihagarara, hanyuma abo barundi bacu baveyo bajabo ku mupaka bace binjira mu zindi modoka zizoba zitonze ino hakuno n'ibintu vyabo, hanyuma cese zibandanya zibazana aho muri ico kigo c'Isongore. Murazi ko naho nyine batamara umwanya bazoca bajana ku makomine baje bava. Murazi yuko ibice birenga 58% z'impunzi zose ziri mu ikambi y'Imahama bose bavuka mu ntara ya Kirundo. Bisigura yuko bazoca bava ngaho Ingozi batera babajana iwabo mu makomine basanzwe bamukamo. Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda, aho abahinga mu by'amategeko bavuga ko kuba abacamanza mu gihugu bataremera ko umuntu akwirikiranwa ivyaha yotanga ingwati canke abamuhagarariye bituma abikekwa ivyaha bose bakurikiranwa bapfunzwe by'agateganyo, bikabambura uburenganzira bwabo bwo gukurikiranwa badapfunzwe. Ibindi kuri inkuru na Assunta Kaboyi. Mw'itegeko ryerekeranye n'imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha mu ngingo yaryo ya 81 ivuga ko ukekwa w'icyaha ashobora kurekurwa by'agateganyo hatanzwe ingwate byemejwe n'umugenzacyaha ku cyaha cyoroheje no ku cyaha gikomeye. Umushinjacyaha ku byaha byose bitangirwa ingwate hakurikijwe ibiteganywa n'iri tegeko, ndetse n'umucamanza mu rubanza kwifatwa n'ifungo ry'agateganyo n'igihe cyose urubanza rutarapfundikirwa haba ku rwego rwa mbere cyangwa mu bujurire. Iyo ngwate ituma uyitanze yitaba urukiko kandi igatuma haboneka ubwishyu bw'ibyangijwe n'icyaha. Tom Mulisa n'umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda aho yigisha amategeko yasobanuriye ijwi rya Amerika ko mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba u Rwanda arirwo rutemera kuba rwafunga urukekwaho icyaha atanze ingwate. Uyu munyamategeko agashimangira ko ibi bibangamiye uburenganzira bw'uregwa. Niba uregwa icyaha batubwe nk'uko mu mubiri yaregwaga wenda miliyoni 40 ukazana abantu bo kuguhagararira cyangwa ukadepoza sheke ihwanye n'ibyo barimo bakurega. Nuko ngo detention za biriya bihugu abantu ni bake, ujya muri detention muri ya gihugu no mukene n'udafite umuntu uzwi. Abantu benshi baburana bava hanze kubera ko twebwe bail yacu itegeko ntabwo riri clear, n'abacamanza ntibarayumva kandi iri mu itegeko bail irimo ngengereye makiyongeza rusha n'abacamanza bo bindi bihugu bo baravuga bati kubera iki mu Rwanda mutagira
mutagira beyiro, ni gute mwubahiriza presumption d'innocence nta beyiro mufite? Nkababwiye ni beyiro turayifite, batwo nta muntu urarekurwa on beyiro. Iyo umuye n'abavoka muri iri shuri ryabo rya RPD ndababaza ninde waburaniye umuntu akarekurwa on beyiro? Bamwe mu bunganira abantu mu nkiko muri iki gihe isi n'u Rwanda byugarijwe na COVID-19 basaba abacamanza ko bakwiye kubahiriza itegeko risaba ingwate bagafasha abantu kuba barekurwa batanze ingwate mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'uregwa. Faustin Murangwa aba mu rugaga rw'abavoka mu Rwanda. Kera mu mategeko y'u Rwanda bateganyaga ingwate nka alternative yo kudafungwa, ariko bakayiteganya ku byaha bimwe. Ubu itegeko ryarafunguye ririshyira ku byaha byose, rero biha umucamanza bwa bubasha bwaguye bwo kuba mu by'ukuri hari n'ubundi buryo umuntu yatangamo ingwate akaba yakurikiranwa ari hanze. Akenshi abangaba bo turi kuvuga bose nibyo bakurikiranyweho ibyaha bijyanye no kumunga ubukungu. Niba umuntu yatanze ingwate irenze amafaranga umukurikiranyeho, akaba agaragaza yuko igihe cyose yazatsindwa n'urubanza ayo mafaranga yafatirwa akarepara ibyo yanyigije, kuki ubwo burenganzira atabuhabwa? Mu minsi ishize muri za kasho za polisi hagaragaye imibare y'abanduye virusi ya corona bahafungiye. Ibi byatumye ubuyobozi bufata ingamba zo kubanza gushyira mu kato abafungwa bashya bakabanza gupimwa COVID-19 mbere yo kwinjira muri kasho. Ni ibintu bikomeje kuvugwa ko bibangamiye ababuranyi kuko usanga iminsi uregwa bagomba kugezwa imbere y'umucamanza irenga bitewe n'akato abanza gushyirwamo. Urukiko rw'ikirenga se ruvuga iki ku bivugwa n'abaregwa ndetse n'abunganizi babo? Ntizibyaye Faustin ni umuyobozi w'uru rukiko yabibwira Ijwi rya Amerika. Icyo ni ikintu twitwararika cyane n'urwego rw'ubushinjacyaha ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha turacyitwararika, ariko nk'uko mubizi COVID nyine 19 ituma dukorera mu bihe bidasanzwe. Nubwo tugerageza gukoresha ikoranabuhanga, ariko bidukoma mu nkokora nyine ku buryo gahunda iba yateganyijwe itagerwaho nk'uko umuntu aba yabiyiteze. Impuguke mu by'amategeko zivuga ko mu gihe habayeho icyago kitari giteganijwe mu mategeko hatekerezwa uburyo uregwa atakwirengera ingaruka zose. Ari constitution yacu, ari amategeko mpuzamahanga, ari n'amategeko yacu agenga imiburanishirize y'imanza. Nta principe ya exception ihari ivuga yuko iminsi umuntu yakamaze kuri polisi irenze ashobora gukomeza gufungwa. Nta exception ihari. Niba ari iminsi 5 kuri polisi ukamara icyumweru, iyo ugeze imbere y'urukiko, urukiko rurabanza rukakurekura ukaburana uva hanze. Iyo ni principe, nta na exception iriho ngo wenda ngo ijuru ryaguye ngo isi yapfuye. Nta exception ihari. Ni kenshi abafunzwe muri iki gihe bakomeje gusaba inkiko ko bafungurwa kubera iki cyorezo, ariko abayobora ubutabera mu Rwanda nabo bakavuga ko abakekwaho ibyaha batagumya kwidegembya. Ikigamijwe gikomeye ntabwo ari ugufungwa byo gupfa gufungwa. Umuntu abafunzwe akurikiranyweho akekwaho icyaha. Ubwo rero ni ugushyira ibintu byose muri rusange, umutekano rusange w'igihugu, uburenganzira bwa buri muntu, kubahiriza amategeko, byose tugomba kubifata muri rusange, ntufata akabazo kamwe ku ruhande rumwe. Abo bantu baba bakekwaho ibyaha, ariko nanone amategeko agomba gukurikizwa kugira ngo ibyo byaha bakurikiranyweho bishobore gukorwa ku buryo bukurikije amategeko. Niyo mpamvu iyo tuganiye n'inzego zose dukorana tukarebera hamwe uburyo amategeko yashobora gukurikizwa, ariko nanone dukomeza kwirinda iki cyorezo cya COVID. Ikibazo cyo kwirinda COVID-19 cyahinduye uburyo ukekwaho icyaha afungwa muri ibi bihe. Bamwe mu baregwa basigaye bagaragaza ko bamara iminsi myinshi muri polisi bataragezwa imbere y'ubushinjacyaha. Abayobora ubutabera nabo bakagaragaza ko icyangombwa ari ukubungabunga ubuzima bw'uregwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Mubandanya gutega amatwi radiyo Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara. Iwanyu mu Ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu Ntara na karyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu Ntara ni cyanyu. Ikiganiro cacu tugere mu gisata c'impunzi, aho impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda bazotangura gutahukanwa itariki ya 27 z'uku kwezi kwa munani.
iyi ni imwe mu ngingo zafashwe n'inama nyabutatu yahuje Burundi u Rwanda n'ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR kuri uno wa kane. Abazotahukanwa bazobwirizwa kwiyandikisha umwe wese ku gatwe kiwe. Idonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru. Umuvugizi w'ishami mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR mu Rwanda yemeje ko abari mu nama yabaye kuri uyu wa kane kubegwa n'ikibazo cyo gutahukana impunzi z'abarundi zivyifuza ziri mu Rwanda bafunditse ko mu ndwi zibiri ico gikorwa kizotangura. Mu kiganiro cihariye n'ijwi ry'Amerika, Elise Villechalana amenyesha ko iyo nama nyabutatu yahuje abaserukira Burundi, u Rwanda rwakiriye izo mpunzi hamwe n'ishami mpuzamakungu HCR ribitaho. Yabaye hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video conference kubera ikiza c'umugera wa corona kitorohereza ingendo. Elise Villechalana abandanya amenyesha ko hemejwe ko igice ca mbere c'abifuza gutaha ku gushaka kwabo kizotahukanwa itariki 27 z'uku kwezi. HCR rivuga ko impande zose zihaye indwi zibiri kugira ngo zitegure ico gikorwa ribona ko kitoroshe. Hari hamaze iminsi hari urutonde rw'abarenga 600 biyandikishije basaba umukuru w'igihugu c'u Burundi kubafasha gutahuka bava mu ikambi ya Mahama irimwo abarundi barenga 60,000. Kuri abo akanyamuneza ni kose. Iyo giti cyanje ni umunezero ntangere kubera yuko ndifuza gutaha biciye mu mategeko ntaciye mu kinywabi iyo bitaba ibintu byo kugenza natashe na kera. Yewe nanaje no kwiyandikira kuri telefone n'umuryango wanjye turenderiye yuko ahubwo badashira mu iraundi ya mbere kwiteke 27 ubundi tugasubira mu gihugu cyacu. Niba ari ikintu cya mbere kizonezerera abanyamakuru nongeye guhonyeza ikirenge mu gihugu cyanjye. Ico bikoze HCR ryamanitse itangazo mu ikambi ya Mahama rivuga ko umwe wese abwirizwa kuja gusaba guhunguka ku gushaka kwiwe. Iryo tangazo rigira riti guhunguka biraba impunzi zishaka kandi zamaze gufata ingingo yo gutaha. Abakeneye gufashwa muri ubwo buryo bahamagariye kuri telefone buri wese ku giti ciwe. Ekipe yashizweho i Mahama ni Kigali. Twashizeho iyo nimero kugira ngo impunzi zitahe mu mutekano ntangere kandi mu buryo buteguwe neza. Yamara hari impunzi zibona intambamyi kuri uwo murongo wa telefone ahubwo zigasaba ko boshirwaho ibiro byakira bifuza gutahuka. Rero rero ikibazo mfise kubera tuzo kwiyandikira ku telefone nashaka mu basa nayo batubariza nk'abantu baje uburenganzira bw'abantu ati nk'umukecuru atazi kwandika adashoboye gutora izo nimero za ID ayandike muri message atase na telefone akaba akeneye ibyo bintu murumva ko ari nk'intambamyi bitazoshobora bimushikira nawe aronka ubwo burenganzira bwiwiwe. Bari gushinga biro mu ikambi ukeneye akagenda kwiyandikisha bakamwandika atarinze gukoresha telefone. Nayo nyine ni intambamyi muri bimwe bizotuma abantu badashobora kwiyandikisha neza kuko bose siko bafite telefone. Ubwacu dusaba yuko hojyaho ibiro ngaha mu ikambi umuntu wese agateza kwiyandikisha kuko tuvuye nko mu nk'ikiragi kitazi kuvuga cyo kwiyandikisha gute ko abandika ibiro hanyuma amabwiriza ya covid bitwaza baduhaye ubufukamunwa twamara ubufukamunwa twubahirize intera hagati y'umuntu n'ubundi. Kuri abo HCR arivuga ko ahubwo ari uburyo bworoshe kuko uzobura telefone azokwegera abaserukira HCR aho bakorera hose. Nayo ku kibazo cyo kugurura ibiro byihariye ico gikorwa umuvugizi wa HCR avuga ko bizovana n'abakeneye gutahuka uko bangana. Nubwo hari abamaze gusaba gutahuka hari n'abandi babona ko iyo ngingo itabaraba kuko bataratekanirwa mu mitima yabo. Twene bituraba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo. Ubwa mbere basaba ko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza. Amahoro nawe neke niyaboneka nshobora kuba notaha none ariko wumva dushobora gutaha n'ubu mbona yako ziwe ziracyahari none zigihaye wumva two mutahira ko gute. Na twebwe twahunze atari Burundi bwacu umugore yahukanye umugabo ni waza gucura twebwe rero tutashe Burundi butadukeneye nigoreka kutunyuruza na twebwe. Userukira impunzi ziri Mahama Jean Bosco kwibishatse asaba ko ubutunzi bw'abatarahunguka bwokingirwa mu Burundi. Turabona abariko barahunga uno munsi mu makambi ya transit hariho benshi bariko barakigwa bisobanurwa yuko umutekano ni muke. Ibintu by'abantu bahunze birimwo amazu yacu birimwo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko
igihe nicyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro. Inama nk'iyo ihuza u Rwanda, Uburundi na HCR ku kibazo c'impunzi ni rya mbere ibaye. HCR rivuga ko izari zimaze kuba zari zerekeye abahungiye muri Tanzania. Uburundi bwaheruka kwagiriza u Rwanda ko aribwo rwafashe mbiri izo mpunzi ruzibuza gutahuka. U Rwanda rwo ruvyamirira kure rukavuga nyabona ko Uburundi aribwo bwanse kwakira abanyagihugu babwo. Ishami rya ONU gitaho impunzi HCR ryerekana ko impunzi z'abarundi ubu zirenga gato ibihumbi 333. Muri Tanzania niho hari benshi abarenga ibihumbi 164. Mu Rwanda hari abarenga ibihumbi 72. Muri Kongo hari abarenga ibihumbi 48. Cokime no mu Buganda hari nk'abo barenga ibihumbi 48. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Agataho tukiri kuri kino kibazo co gutahukana abarundi bahungiye mu Rwanda, Uburundi bwagirije ico gihugu ko gifata burwati abanyagihugu babwo bifuza gutahuka. Mu kiganiro umushikiranganje ajeje ivy'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yahaye amenyesha makuru kuri wa gatatu, ivyo vyagirije yavyamiriye kure. Mugenzi wacu Assumpta Kaboyi atwibutse ivyavugiwe muri ico kiganiro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta bimaze iminsi bivugwa n'igihugu cy'u Burundi ko u Rwanda rwaba rubuza impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda gusubira mu gihugu cyabo, asubiza ko ntacyo u Rwanda rwakunguka. Kuvuga ko twafata impunzi bugwate kereka niba n'ibindi bihugu byose aho impunzi z'abarundi ziri hose naho ariko bimeze. Nta n'inyungu n'imwe twaba dufite twebwe yo kugumana ziriya mpunzi. Biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe bugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu buryo butandukanye. Bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga, bamwe bari baraje kwivuza hano, basabye gutaha i Burundi barabangira. Kumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate, abandi nabo bakaba badashaka kubakira, aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano, ariko byo gufata impunzi bugwate byo nta n'ibintu bidashoboka. Ntabwo wese twazihamagaye ngo zize hano, nta n'impamvu twaba dufite n'imwe yo kugira ngo tuzigumisha ahangaha. Minisitiri Biruta yavuze ko igihugu cy'u Rwanda kitigeze kigira Umurundi kibuza gusubira mu gihugu cye, ko ndetse kuri uyu wa kane hateganijwe inama ihuza u Rwanda, Uburundi ndetse n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ngo harebwe icyakorwa kugira ngo impunzi zifuza gutaha zifashwe. Asubiza ku magambo Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse kuvuga ko igihugu cye kitagenderana n'igihugu gikoresha uburyarya, Minisitiri Biruta asobanura aho u Rwanda ruhagaze. Twebwe nk'uko mubizi nk'igihugu twiteguye rwose, kandi twabivuze kenshi, twiteguye kubana neza n'ibihugu byose uhereye ku byo baturanye, by'umwihariko n'u Burundi. Ariko kugira ngo bishoboke buri wese agomba gukora uruhare rwe. Igihe rero hari utabishaka ibyo kugira ngo bishoboke byagorana, kuko niba abantu ari babiri kugira ngo babane neza nuko bombi bagomba kuba babifitemo ubushake. Icyo twavanyemo nuko ubushake bushobora kuba budahari ku ruhande rw'u Burundi. Aho ni mu majyepfo y'u Rwanda, nyamara umubano hagati y'u Rwanda n'umuturanyi warwo mu majyaruguru Uganda nawo wibanzweho cyane mu kiganiro cyo kuri uyu wa gatatu. Minisitiri Biruta yagarutse ku ibaruwa iherutse gusohorwa n'igihugu cya Uganda, aho ibiro by'umukuru w'igihugu muri Uganda byandikiye ba komiseri b'uturere n'ababungirije cyane mu bice bihana imbibi n'u Rwanda, isaba abaturage ba Uganda guhagarika ingendo zigana mu Rwanda ndetse n'abayobozi bagatangira gushyira mu bikorwa aya mabwiriza. Kuba bagira inama abaturage babo kutagenda mu gihugu kiniki, ibyo ni uburenganzira bwabo, natwe hari igihe twabikoze kuko twabonaga ko abaturage bacu bagera Uganda bahohoterwa, ko twabagiriye inama. Ariko muri iki gihe byo biranagoye kumva, kubera ko n'ubundi imipaka irafunze kubera iki cyorezo cya COVID-19. Usibye imodoka zigenda zizanye ibicuruzwa zikaba zifite abazitwaye, aho nibo bantu tuzi ubundi bambuka imipaka. Abandi bose bambukira ahantu hatemewe kandi bajyanye n'ibikorwa nk'ibyo byo gucuruzi butemewe n'ibindi bikorwa bitemewe muri rusange. Nta bantu ubundi baba bari mu makosa. Kubwira abantu ko batemerewe kugenda kwambuka umupaka ubundi ni ibintu natekerezaga ko ari byo biriho, kuko bifunze umupaka ni kuvuga ngo abantu ntibemerewe kwambuka n'ubundi ko byari bisanzwe. Nicyo cyiza kimeze nk'urujijo muri bene iriya baruwa, ariko kuva bayanditse batarahakanye
ni ukuvuga ibirimo tubifata ko ari amabwiriza y'ubuyobozi, ariko nanone ibirimo bitari byo ntabwo byatubuza kubisobanura ko atari byo. Minisitiri Biruta yemeye ko u Rwanda rwarashe abaturage ba Uganda bazaga mu Rwanda mu bikorwa by'amagendo bashaka kurwanya inzego z'umutekano, ko ariko batigeze bagira umuturage wa Uganda bahohotera. Muri iki kiganiro kandi Minisitiri Biruta yanagarutse kuri komisiyo yashyizweho n'inteko ishinga amategeko y'Ububiligi igiye kwiga ku bukoloni bw'Ububiligi, u Rwanda, u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nawe agaragaza impungenge z'ibizava muri iyi komisiyo mu gihe yemeza ko yashyizemo umunyarwandakazi Laura Uwase u Rwanda ruvuga ko akekwaho gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iyo ufashe rero umuntu uzwi mu guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu Rwanda ukamugira umuntu w'umuhanga, iyo bene iyo komisiyo yakwifashisha bitanga isura y'icyo ushobora kubona kizava muri iyo komisiyo. Iyo komisiyo niba bene abo bise abahanga bameze batyo, nta kindi bashobora kuyijyanamo usibye ibishingiye ku bitekerezo byabo no ku myumvire yabo. Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yari iherutse kwibaza ku musaruro uzatangwa na komisiyo yashyizweho n'inteko ishinga amategeko y'Ububiligi mu gucukumbura iby'ubukoloni bw'iki gihugu ku Rwanda, u Burundi na Kongo. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Banywanyi bakunze Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe imirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera saa 11:15 kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 7325, 9685, 9815 n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675 n'ibihumbi 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,170 n'ibihumbi 13,630. Ni Ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu. Akabino ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Dushimire abagize uruhara bose ngo gitegurwe congere kibashikire. Kuri mikro mari kumwe na Diane Ninahazwe nakibateguriye nongera ndakibashikiriza. Magiri ya Bero yegeranije amajwi namwe byo mwari muduteze abiri mwakenuye. Mubandanye kururanirwa n'ibiganiro bitandukanye by'Ijwi ry'Amerika aho mutwumva muri mu mihana yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Turayaga tugahuzayo ku Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu.
n'abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose. Tubashimire bagenzi bacu badushikirije amakuru iyo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara amasegonda make igihe cy'isaha 12 murumviriza ikiganiro c'umuziki tubashikiriza imisi